Wewe higa sansamire umugabo watangura kora umuti kandi nawe utangura kuba mu rugo rumeze neza. Amushira wanje nyene mbona nyene sinumva bikuru. Nituko tugana turi babiri none. Hari undi muntu ariko atwumviriza. Ico ndiko ndakubwira ni ucakire kandi ntusamare kuri ibintu ndakubwira. Oya miyo pranje none akosa n'amafaranga. None bava mba amafaranga uvuza. Muri mwiza bro. Ayiga nkura mu byo yaronye. Yes. Ndumviye kuba uri muri rugo. Hari uwundi hatanguye. Ibyo bintu uvyimvireko. Sivyo? Jewe nakwemereye byose by'ushaka byose je nzobikora. Uyu mugabo wanje akize wowe nta nibyo bindi by'iwawe naho ugombuka byoza ajya hanini akize umugabo wanje. Sawa rero nuko bimeze. Mungu wanje tarike kaisa. Zamu. Sa? Ingo, tuvuga. Icanga. Kandi bugereza umaze kwimenyera ushitse nyine ucagugarama. Nagomba kumviriza ndose. Okay. Zamu usanzwe ubizi yuko uri n'umukozi mwiza nubwo rimwe na rimwe bishika ukaba mubi. Rero urarizi yuko haheze amezi 3 ntaguhemba nyene. Hari gihe nyene umuntu ateba guhemba umukozi atarogwa cyane cyane ari ukintu usanzwe ubizi ibyo bibaho. Nyene hari situation umuntu haba mugasanga biragura bibona nawe nyene no kwimosha ni probleme ariko ni umwanya gusa umwanya nyene w'ibibazo ndetse n'ibindi bindi rero urabizi ko ndagutaniye amezi 3 noneho nari nasubiyemo je ndaza arakwiye murakoze mahera arakwiye hamarero zamumviriza rero igambo twaganiriye kandi igambo rizima cha kibazo cerekeye wa mutama wambwira warukuru naco nyene nashaka ndagikemure kuko vraiment ndumva ko nkeneye kuruhuka ngira amahoro nanje numve ko ntembera kumva ko ndi umugabo nk'abandi bakaba umenga nakantu kakahunda kari mwibarabara n'uwo muhano heno kumva zibazo gusa rero umaze kumbwira ko bazi kwambwiye Emiliyo zamu nemeye ndinika agasheke rabanza urabe neza iye muri banke urarotira uzogende ruguru hariya ucuja wirya banke yegere hariya wanje ucu yarotira kugira ntiba yakwiba ne bujombo amameshe urazi ko ntumayo nkabigira neza sawa okay bisigura rero ujya mugabo jewe kumva ibintu vy'ama déplacement kuduga kugira nongere ngaruke nabonye vyongora nambara umuntu kujya wamumbwiye nibaza umuhaye amazina yanje urayazi nibaze ko aca bigenda neza uwo mureje ndazinduka kandi urumva unyamutama nawe ntiyoroshe kuburyo nyene abonye amazina zamu nyene apfa kubona amazina yawe nkamuga tuni wa muntu ufise ikibazo n'uyu ndani byakunze kwashikira muko amazina yanye tiyari urabiheza nyene uranye aradomira emenikiri he zamu ntubwire uko bukene bugize iyaje ayo mahera nto yakoresha ibitegekanijwe urabe ubikora uko nyene uce witegure je uzocuduga ugenda ngenda guhumanya ngenda mese impuzu za ucumeze nazijya impuzu ziri hariya mu cumba kugira ngo ejo uzinduka ugenda urabona mu ruyigi ni kure bisaba kuzinduka kabisa kandi rero zamu nakubwiye hamwe byogenda neza nitegeza gukora akantu urazi ko nawe nakubwiye ati bitegeza kuraba akantu nkorera kuko ni ikintu gikomeye nzobana gukora nuko nta muntu ukora ibintu nk'ivyo byo mu gusire kwitwa zabisa nawe uravyumva ndamu iki ndagukundira niko rimwe na rimwe n'ibitekerezo bikagenda neza mugenda rero urabe ucu buritegura umeze n'impuzu nazijya mpuzu ziri mu cumba ziwanje zose guzimesha urabona imisi zo buri ruguru sinzoburi zo namba murakoze
Arahejeje. Ejeje. Umunsi ntwarakwiriye. Maze kurakwiriye data. Ahubwo rero no mu cyumba. Yasigaye ejo bundi yari yanjibwe mugani ntayiriye. Haba ndagohena yisigaye twimare. Rero gumikabira ngaha. Wapeje na mchungwezi. Niche wewe changu na wewe tereraye. Chitane dusenge. Dusenge? Chiona masengesho ngene. Tumva n'umusina hata. Chikenda rero sasa ujya. Nje sinjama. Uraruhagaze? Upfuge ntujyama. Mfasha gusenga. Urase kumfasha n'imicungwe. None. Jesse ndavyanse. Ndakubaze. Jewe burandi mukozi wengeza akajuju kakarofa nyene. Wowe umbwiye ngo abana baboneka bataboneka. Ubwo mumbwire ko ibyo wanyemera utabiye. Erega yego wihangana gashitsa kwiherezo. Neza cyane nzore kuhape. Yari bisaba nitegura. Erega uri kintu kizima. Kandi uri kintu gishasha. Ifitiye n'inyota. Ariko yenda guha amakuru. Iyo nkuru twumva. Uri kintu iva mu kintu cyiza. Cyo ngondi. Igihe rarakwireba. Narayenda kurota we. Narayenda kurota. Mbona tubana. Mbona uri umuntu waruse amafaranga. Hewe uri umubosi. Erega niyo sura ntihariyo. Neza ndibura. Ndazimira icamba wacu. Njanda kanguka nawe nihereye. Nta makuru gusa. Ubu jewe sinkiri zamu. Jewe ndi umubosi. Ku mafaranga afise jewe umfise amafaranga yuzuye. Ntumbaze yavuye. Ubu nawe ushaka ndazi ko bagura mukunda ngo babyitwa ngo baze. Sivyo? Nawe ushaka baze no yikugurira. Nawe ushaka imodokari no yikugurira. Cyane nzo nkegura. Ubu wishe ngo ukubita umutwe kuri Eric uhangayika ngo turasenga amasengesho umusangira Eric. Kumbona ubwenge bugaru iwanje. Ndumuna dasanzwe ubu. Eric yagese nk'umukobwa. Usanga amabuja wawe wagetsweho. Waremeye rakora neya gusaba. Ubu rero inota ziragukikinyurira yiri umugabo. Koko akazi ukora pfe. Zako batarasinzi usumwana. Nikakana gago kararira re. Nana karaza mucumbi wanje. Umverera. Barajyanye ndavyumvise. Ariko barugara. Usanga rero wewe wamuvuguta. Nje gituma urafashwe friend izo noti kwembwa amahera make waciye zikora wahemutse ugomba rero ducange nk'ikarata. Hari idiri nkina badashaka kumenya impa amafaranga. Tifisa amafaranga nawe mbyo kugura we no kugura wese. Fagisho kuri kuri jefisa amafaranga. Sifisi yarenze. Irigajeri kesi nk'uko. Niko ayo masengesho nayi. Amasengesho. Ayo masengesho ndayakora kugira ngo amahoro kuko najyara yambukije muga nk'umunsi no kubona uko mu maboko. Avyumva nkaronka urugo nkuko narose mbona narose urugo. Ndakuri sino sabusenga none ko ndi munzi we na wabura amahoro. Fazi ngene cyose ndabukunda kubi. Ndakubwiye gata kibazo ise ku noti kandi wowe umufise ubwoba. Je sindi kudakubesha. Amahera ndayafise. Kandi nawe ushaka tukigira nkagura inzu canke nkapanga byose ni mu minsi mike we kugira ubwoba bw'umwana kiwe namaze kubyisinya naho mbona umego mu mutwe wese sihuri kumunzanira ibintu byo kugira ahantu mbeshe dawe tugira n'ingoro kandi ukamubwira ngo ejo mujyari ariko nk'ubu nyene ntofata nyene umuntu akabanga gahonje bazakumviriza inkonje n'ugwa ariko rero ndabuhinduye byari byo kandi ndabitaho kandi n'ibintu biri seriye.
je mugaye cyumvira rimwe ndiyumvira zamu kubera office kwanza basiga bisheri eko tavyumva sigenda gukunda we ahubwo ni wihangane ureke gupfubaguza nk'itarasha ahubwo reko abisa amafaranga dukore project navyo hama nitwakora project uronka amahera menshi hama uzoshimwa dusohoka nimba ari inzu zo gukora nimba ari inzu zo kubaka abana bo boneka batoboneka baza bafise hama jewe nawe bishitse tukivyarira umwana tuca tumurera ndetse dufise ubushobozi rega kandi jewe ndi umurundezi burya Yerike je sindamenya ikintu yampo je ndarondera pe kandi yo ndondeye umwana bane nanje ntagiye aragwara naro marasiyo neza atakibazo rero nawe ufashe kwibanira kandi ikindi nacyo erega Yerike ntankunda nawe urabizi baca nka divorce twigira mariage nuko raba gusa ukora umuti sinjyamuko nyene basi ibisigaye natufije biganira ndi hafi yawe kugabuza ibikarasha reka gutoromoza wini bihaganiwe ndagukunda nzo gukora ibintu bizima tuzokora ikintu cyiza kizima wewe toreya c'est vrai ariko rabo ucugira n'imboga nyene reka naje mu mama sigenda gukunda ntabwiriza kwanza urishye umviriza niyo mpamvu tureke kwiba turihumbira muri inzu ya Yerike ahubwo ivyo birakwiriye kuba mu rugo iwawe urugo nyine wamaze kuba ku rugo n'Imana yabonye ko wamaze kuba ku rugo aho nawe haba hari umunezero nayo ubundi ngo twokwandura imyako usanga turanduye imikoshi tugaca duharukana ubaho rero dupange project yo kubana ibisigaye tuvyihoze dusohoke muramunda ibindi yo baravatwumva gusa nagutunda ngo zitarabasha weva bakukunda mbwira rero urugendo rwagenze neza cyane ese ibintu ndayimbonye reka ntumbwi bose uyese bya bindi nukuma nkanwa ugombye kumbwira yuko byaciyemo reka kumyotiza bose isha tuzombwira kandi oya nawe nukumbwira akantu apana kuko je ndakoze umuti kabisa ndakoze umuti umviza nkubwira ikintu kimwe uwo mutama arazominga n'urubaragasara bindani hari ararumenya urabyumva yewe kandi niwo gucira urwara urabyumva aramenya ati nakaruciye uwo mutama rero wahise ubibona rero Linda namakuru ufise reka ndakubwira ntumbwire sha bana amakuru ariho neza cyane yego utekereza nkubwire mutama yego rega byaba nibirakomeye mbaguraje umuntu yakuroze uramuzi ni Costas niwe yakuroze ukuntu yakuroze yafasha amabuye arakubita ku mpuzu zawe aravugira aratsindaga impuzu zawe zose yarakubita kwa mabuye arakubita ko urumva ubu rero nukuri yaragukoreye kubiteye ubwoba urabyumva Costas niwe yakuroze abibona kajya kakesera rega nubwo byarukosha sinigeze mpera makinga kuri kajya kagokejo kakashibiye uwo mutama yavuze ngo wamubonye uwo mugore wa Costas niwe yamuroze none igiye kubye kwica bigenda gute none nta munyishuye kubwira byoge kamubwira ikintu kimwe yambwiye ikimenyetso kimwe gikomeye yavuze ngo wanashima ikimenyetso cyambere uzobona kuko Costas muzomusanga ari mu cumba cawe urumva raka azotibukira hejuru abo kuri platform manukirayo uzomusanga muri jewe ngiye ndakabona je nogaho jewe nibaza ko kujya mugura mu filmaso je natangaye nanje ndumye maze kuvyumva ko ari none nyishu ya byose nigiye yavuze ngo wowe kimenyetso cyambere uzokubwira nuko uzomusanga uzomubona mu cumbi irani cyangwa umubona muri saro yamaze gushika niho uzocubona ikimenyetso ko byukuri ari ibyo byabira kubwira ti rero 500 kubwira dugi Gitega aboneke kandi azoca kwereka n'undi muti ushaka kumara ibyo bibazo byose kore ngo gagenda kabone gusa
bashira aba rero hewe bavyo urakoze urugendo ndumva kwagenze neza cyane zamu sije nabonye idiri karangira wirindi oya boss ahubwo mbere ngiye numva uburakari ahubwo niruke ndondera ayo mahera ibyo bihoma amaje cyane bishikira n'igiteka ndabikono nakomera umubiri wose nyatare gahanda ko nagerageje gukora umuti oya wagerageje wenda kwemera mutama hewe zamu oya mbere birangorera ko kwitwa zamu mbere burya witwa wi nitwa none nyakubahwa none wakoze murakoze boss Sheri nibaze ko ibintu byose ari sawa cyane sawa kweli hama ntitwoja kure urabona bimwe nari ndakubwiye hariya tupanga ibintu byihutihuti twihuta tugize abantu baduca hejuru ariko hari hatuje je nabona ari sawa niyo mpamvu ndakunda kubwira kurya hatuze gusumba ngaha sinari navyitayeho ngaha sinari nigeze ndahimbira cyane uwo mugabo urabona ko ari sawa bozana nk'urupapuro bose tugatangura aha cyo kwijambo ryo kumba dupanga ivya mariage turi aleze atawe duciramwo tuvyumva kumwe kandi urabona ko ngaha hatuje sije nzobona ndayinjiye bro wow ntiwayinjiye none nyene mvuga ati ni wanje nyene ndinde ziswa ni vuba cyane kwihangana ko umuntu kumushikana we ega bro makuri byinshi rero mukanda gusaba ikintu kimwe bona amasaha niyageze reka turabipanga ijoro ryose shit ngo turabipanga ijoro ryose gusa wico ndakwankira ni kimwe ibintu byose urihuta kare utihuse oya uraguteba mwikorosi none ndiko ndakora iki ahubwo zana ipapuro tunyarutse kubera urabona ko umuntu uri kuragenda ukabona vyo nyene twihutagiza je simbona sawa vraiment je mbona twovyitondera tukabiha umwanya ukwiye none umwanya ukwiye kwa nuwa ubwo urara twihangane ndara ngorane sheri ko mbari ngaha ko mbari ngaha yo ndamutsa di mushitsi abagore twarigore umbuze no kuramutsa umushitsi ndamutsa direkana n'ubuye sheri we biti mana tugiye guhona wawe ko ndamuramutsa ndumiwe senge kiwe ngira ndakubaza kuba uri senge hageze aho uza kumvangira mu by'urukundo n'umusheri wanje kuba uri senge bisigura ko uza mu nzi wanje ukaza nk'igisuma ukaza nk'umwambuzi ukaza wishora ntawe wamenyesheje nta programme yawe dufitaniye uza kumvyongera ibintu gusa ukacuza nk'igisuma atana hodi atana kuvuga ngo shere ura ibyo by'ubwoko bw'iwanyu bihagarare jewe nkunze mba nkunze si sawa ungendana nkande uzi wanje nkande atana kimwe wambariye atana kimwe nzi ukaza nk'igisuma aho urazi ko ari wanje senge buryo urazi ko uri mushiki wa papa urazi ko uri mushiki wa papa wewe igihe cyose ako nitoreye umvangire niwigera ushima yuko ndoza n'umukobwa asobanutse kubera wewe ushaka nzane umuryango wacu urabona ingemeze nzane umukobwa gifiri ugize sinzi kuki udashaka yuko
nidagadura nk'abageni bagezweho no munsi. Kuko umvangira imisi yose umvangira nagucumuye kwiki. Ubwo bo muravukana na papa mwapfuye mu ndimwe sinzi. Ibyo bihagarare iby'ubwoko sinda birabira nka kuryoheruka kubidebagura. Sheri mukunzi wanje tuza kubibaye byose ihangana. Uyu ni shangazi wanje yama ngendana, urabizi ko bagoye abashangazi b'abantu. Ko babaye byose kubibaye uhumure tuza hama ivyacu bigiye kubandanya. Mugabo woroshe umutima ndabigusavye, ibyo tutavuganye tuzobipanga ejo, ariko uhumure. Bona n'amasaha ariko aragenda urashobora kundeka nk'isoza kubera urabona ko bitayikunze ko dupanga amahayaje uzogaruka tubipange ikindi gihe. Sawa, reka ndaguherekeze. Kira ndakubaza, wewe mu mutwi wawe nta gorori ziburamwo cyane? Wewe urakwije cyane ntukwije? Barira ko turikinwa nka nyenyenye urabise ibyo debagura. Urazi ndakubwira ikintu ikwara bonye ibyo gifomora nabonye nakure ntumenyera itandero gusa ni nka kadogo y'amakugururira. Aha we narakubwiye nta burenganzira na bumwe ufise bwo kuhaza uza ngaha nkande. hari pankarite wanditse ajya ngo uza ngaha nkande. Wowe uranditswe ngaha muri no parasere. Uru rupangu uraruzi wewe. None gutantera ukasohora ko urabona yuko ukwiranye kwinjira ngaha iwanje wewe. Uraya gusa bwakumaze umukaba buri mwanya. Urara ko je nawe dukwiranye kwanza ndakubaza irabe mbona usanzwe uriko mudasumba abandi urasanga umufu ntinukira kweye. Urabona ko je ubu ubwo ni butirukira uzurahenda utwana tw'abandi duhe nangu uragasoro raba abana bagezweho. Uri kurantesha umugambi wiwanje. aho ntari so niko mpanga mariage nawe uri tamwe mu marama turone n'ubuzima bw'abagore abana abaki ejo ndi n'umwana wawe usanga no mu cyumba winji none haraho nimiriro no kumara hinge ndawe no kumara ahubwo genda ushike cyugaruka. Okay. Ndashaka ko wisiga nkakubona wisize usa neza, sivyo? Ko nakija kupakaralise isiga biherereye. Nane ngende bizi. Shaka kukubona umaze ko dukunda. Fati bagi. Saka wisiga ndakubona neza. Okay. That's what dukunda. Cyane niko nakija kwa Inosa ndugusha niyumviriye ari tutarabona rero ntaragukorera nitujaye ntegereza kukira umujene rero ikakumbwiye aho njanye wanyu kampeza ahantu ntashobora kwaza n'igihe cyose utubutawe na je ndagukora reka Eric ibintu byigeze kugirira Eric
kijya gitama rega gitama aho gishaje hewe yabaye umutama mu mutima n'ubundi nta mwaka mwinshi byarafise ako nyuma ari ibibazo nyine yari yashaje we ngiye kumukora hamwe n'abagukuta agukusa amaso azitora ikosa ibikaranyanya murakinkunda kugana nicyo gituma ngomba kumugukura mu mutwe hamwe atanyicirumvira ayo gabana nawe urampaye ngo nisige kubyambara seka nawe ngohe aho nyeneshe aho niki mukama nawe ubushoboye mba ari nari mazungu usigaye ufise imikama myinshi ariko je nabaye Abona? Wow. Aranyitayeho nuko nyine ataba turi bubijyane. Ngwiki. Oya ni vuba cyane. Ntabwira ikibazo na kimwe. Cyangwa ngire ntapake. Ndabishiza hano. Kipari. Hama ndashaka kwimuza yicarako. Sibyo? Yicarako. Dusenge. Kandi ni amabuye. Ukuntu urungano nikigwaro dobicu nkuko bikwiye barabyibushe unabahenuka badahenutse yaratomboye ari kwa Eric dushire yicarako nayo sibyo rero oya ntagira gusenga harageze kadusanga ibirembe oya turaza gusenga mu ijoro kubera urazi ko tuje mu mpwemu kandi nari nkumbuye ko dusubira gusengana pe nta kibazo cyane wanibereye okay ndabona waberewe merci si ubishaka atawongire nje rero ngomba guca umugani harabaye inkware n'incira zaba mu ishyamba zari bikundanye byarasangira byaratemberana rero igihe kimwe haba umugizi wa nabi aturira iryo shamba byabamo hama inkware ibwira incira kubera wowe udashobora kunyaruka reka jewe ndagufashe ndakungurutse ibwira iyo ncira ati zimira ngaha kuri zose hama ndakugurukane ku kandi gasozi atamuriro iyo ncira ikirazingira mu izosi iyo nkware ikirayigurukana hama ya ncira ikigendera duwega buke buke ya nkware iravuga yabwira incira ati ariko wowe urafise akariganga muhogo ya ncira ishikira kwinumira bishitse ya nkware ibwira ya ncira ati rero va mu izosi ya ncira yashishikira kuguma itwega kushika yaho inkware imuvuga ngo ariko wewe urafise akariganga muhogo ariko incira ikomeza kwica amatwi uwo mugani wawusobanukiwe urawutahura nawe nigishije iki ko sinzi intumbero bavuga ariko ikintu uwo mugani unyigishije incira ni nka kurya abantu bashobora kuba bakundanye mugabo icyo numva notahura akariganga muhogo ni kurya kuntu abantu bagaragarana ko bakundanye canke bamereraniye neza ariko mugasanga arafise akantu k'akazigo gasanga arafise akantu nyene tugurukiye mugenzi wiwe akagenda nyene aramunyoha nk'uko kunyohanirwa nyene ko ari kugenda nyene ubabaza umuntu indani bukebuke je nico ndabisigura kurumva incira yari mbi cane kubera urumva yari ifise urukundo rw'uburyarya ntiyigeze niyumvira nico kiza iyo nkware yayikoreye numva wagitabuye cane iyo ncira rero ni wowe
naciye niyobera. ariko rero birashika umuntu ashaka gukora icyiza guhera ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatanu wanashaka no ku wa gatandatu agakora icyiza ariko akagera samedi cyangwa akagera dimanche yarambiwe nabo rero birashoboka abo barambiwe igikuru rero ibyo ntitwobipfa tubane ko vyahora wiha amahoro ko waruri nanje niha amahoro ko narindi arico utazi rero ugiye kukibona sa ico utaraba mugiye kukibona ndakikwereka Shetani naho duhiga ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utugu